Hagize iminsi hibonekeza canke hatogwa ibiziga mu bice bitandukanye vy'igihugu. Bamwe baragira aho bashika bakavuga bati none aba bantu batwagwa bakabugwa irengero, hanyuma hamara kabiri ugasanga bapfuye, bamwe ugasanga batawe mu nzuzi, abandi ugasanga batowe mu mifurege bapfuye. Ivyo vyoba bikorwa na bande? Abandi bati erega batwagwa n'imodoka za leta. Izo modokari ziba zirimwo abantu bambaye nk'abapolisi bafise n'inkoho. Ati none abo bantu botwebera n'imodokari ya leta bambaye n'umwambaro w'igihugu, umwambaro w'igipolisi, bagatwara umuntu, uwo muntu akagenda mazima yongo. Ivyo bintu vy'ukuri vyarabuze umuti. Gushika ubu abarundi isinzi bagendana ubwoba, kuko umwanya n'umwanya ushobora kubona ufashwe ukabwiye mazima yongo. Abo mu muryango bawe bagize imana barashobora gutora ikiziga. Ibi bintu rero vyabaye ivumwe mu gihugu c'Uburundi, kubera ikakagwi k'abantu koguma kagira ibintu nk'ibi no gufatwa ntibafatwe. Aho mbega umuntu ntiyova yiyumvira ko baba barungitswe n'abategetsi bakomeye muri leta? Umugambwe ranake wiyumvira iki kuri iryo bara ririko riragwa ku Burundi? Umugambwe kanaka usaba abarundi bose kwicungera bakongera bakigwanira kugira ntihagire umuntu asubira kunyuruzwa akuwe mu bantu. Aroyizi baricako arongoye uwo mugambwe amenyesha ko abagizi ba nabi aribo batuma abantu bicwa, abandi bakababurira irengero. Ivyo akaba bishikirije inyuma yaho haheze imisi hatogwa ibiziga hirya no hino mu gihugu. Umviriza Aroyize baricako. Haribonekeza cyane mu ntara zimwe zimwe, ku misozi imwe cyangwa mu nzuzi, mu myonga cyangwa mu makanivo, abantu batogwa ibiziga bapfuye. Ubwa mbere kubera tuzi ko bwicanyi leta iriko irabukora, inzego za leta ziriko zirabukora n'abantu bagizi ba nabi. Naho bo bari nk'abantu bari mu modoka ya leta, babara abantu bagizi ba nabi batumwe n'abantu babahaye amafaranga. Munyumvirize neza rero, aka kantu rero avuze n'akantu katoroshe. Umviriza namwe. Ati turazi neza yuko atanzego za leta zikora ubwo bwicanyi. Neza na neza muca mwumva uruhande yahengamiyeko. Abari mu nzego za leta nibo usanga bakaze muri ibi bintu. Hakora imodokari za leta, hakora abapolisi, canke hagakoreshwa abasirikare, canke hagakoreshwa iyindi misoresore. None imodokari ya leta yoza igatwara umuntu, abantu bakabona n'imparati, hanyuma ukavuga yuko abantu basanzwe bari mu nzego za leta batari muri ivyo bintu. Umuntu yomutahura nyene ntiyoshobora kwatura avuga yuko inzego za leta zibirimwo, kubera akazi kiwe kumbure ntikosubira kugenda neza. Yemera rero guca iruhande y'ukuri, hakukuvuga ati jewe ndemeye ibikurikira. Akanda kagaruka ko nerekane yuko inzego za leta usanga ziri muri ibi bintu. Ubu rero dusabye abarundi bose kwigwanira, bavyanke umuntu yigwanire n'abari kumwe mwigwa. None wewe botwara umuntu ari kumwe n'abantu 10 barahagaranye, bakamutwara ukemera, bakamutwara agapfa akanyika. Ejo ni wewe cyo gituma tuvuga tuti duhaguruke twese twigwanire mu makarite, ntibase kurutwara umuntu, kuko iyo ari abapolisi bashaka gutwara umuntu bazana icyanditse kandi bazanye bambaye impuzu, umwambaro w'igipolisi, aho bibaboneka kandi bafise n'ivyanditse bakakubwira niyo bamutwaye. Iyo naho ari parke ari ubutungane, naho nyene buza bufise icyanditse bakavuga bati umutwaye ngaha kubera ibi n'ibi. Murumva yuko ivyo avuga nivyo womengo vyoshoboka, ariko biragoye mu gihe ari inzego za leta ubona ko zitwaye uwo muntu. Karorero Focus ntiyatwawe n'imodokari double cabine ifise ibiyo bitabona, agatwagwa n'abantu bambaye impuzu z'igipolisi, agakoma induru. Ninde yamutabaye? Mbega wewe woja kwisuka muri abo bapolisi? Abantu baratinya bati abo bantu bameze uko natwebwe baratujariranya.
biketse mbere yuko babamenye baragaruka bakagutwara nawe ukagenda mazima yongo. Reka rero twumve ko ibi bintu udasanga bikorwa n'abari mu nzego za leta, mbere bigakorwa n'abapolisi nyene. Reka twumve umukuru w'igihugu ico abivugako. Ikiganiro yahaye abarundi baba mu mahanga begereye ubutegetsi kuwa 27 Mukakaro mu ntara ya Ngozi, umukuru w'igihugu nyene yemeje ko hari abantu bakoresha inzego za leta mu kunyuruza abantu, ariko naho ntiyigeze adoma ku rutoke. Aka kantu mwakumvise ga yemwe, umukuru w'igihugu wenyene yari yemereye ko hariho abantu bakoresha inzego za leta mu gukora ubwo bugizi bwa nabi. None uwo muntu yokoresha inzego za leta, agakoresha umuduga wa leta, agakoresha abapolisi ba leta, yobarinde atari umuntu ajejwe amabanga akomeye mu nzego za leta. Imodokari double cabine iraduze iciye mw'ibarabara rya leta, iciye kuri bariyeri, abapolisi barayiretse iragenda, irimwo abapolisi. Iyo modokari ntibizwi, iyo modokari ntibari y'abantu bafise amabanga muri leta. Umukuru w'igihugu rero avuga ati hariho abantu bakoresha inzego za leta, mugabo ntabavuga ariko bariho. Mu minsi yeze kugira dutore akagwi kakidinapa abantu batubwire byaturuhishije, hariho akagwi kariko karica kandi abantu ukabona banezerewe bari ariko akoce tubazi ko dutegerezwa kubika ku kagwi ushaka tugafasha. Ati aho twoviriye hasi rimwe twese duti duhigaho kagwi mpaka tugafashe, ngo tuguma twirorerera abantu bariko baragenda mazima yongo. Aravuga ati muri kino gihugu hariho abantu baba kill makers. Aba kill makers ni abicanyi bo ku rwego rwo hejuru. Ivyo bintu rero birarengeye ubwenge. Vyoshika gute ko haba umugwi w'abantu nk'abo mu gihugu kigengwa n'amategeko, mu gihugu kirimwo abantu bajejwe umutekano, abantu bakaguma batogwa ibiziga ku munsi inzego zijejwe umutekano ziri ngaho. Aho ni mwumva yuko inzego za leta ziba zibifisemwo uruhara. Abo bakiri makers nyene ntiwumva yuko bagira inama bati naka dutegerezwa kumukuramwo, bagaca bagira ko bamukuramwo. Ega n'ivyo biziga biramutse bitogwa kubera ko inzego za leta zica zihutira kubifoba, nta kurindira ko amatohoza aba, bati reka tumenye abo bantu, tumenye n'uburyo bapfuyemwo. Ivyo ntibikorwa. Mbere no mu gihe ivyo biziga bibonetse barabuza abantu, barabuza abasivile ko begera ivyo biziga. Abari kubera iki? Nagiye kwemera neza nsanze ako kabu gakoresha n'abajeje umutekano. Reka mu gihugu haraba aba king makers. The king makers bamwe bavuga bati wewe ugize ikintu ndakumena umutwe, ukazibona abantu bose bagiye batinya gutya. Uwo mugwi w'abagizi ba nabi warabaye munini, ugira inguvu gushika yaho umurundi ubu wese agenda afise ubwoba. Abonye double cabine y'ibiyo bitabona agira ati aba bantu kubaraba neza barantwara. Kubera iki aba bantu bogira inguvu gusumvya inzego zijejwe umutekano? Aha muca mwumva yuko leta yo nyene ibifisemwo uruhara. Abanyagihugu twese twoce twikowariza contre ako kagwi solidarité négative nayo yaravutse. Wumva badakoze kuri wewe umenga ntangorane, bakoze kuri urya ngo nuwahe umenga ntangorane. Nibagiye yuko bahejeje gukorera ikiburya nabo bazozi wawe. Naho bigoye abantu b'Imana, umukuru w'igihugu ariko aratuvunira akagohe. Uno munsi batwaye focus, uno munsi batwaye umuseneri, uno munsi batwaye umu MSD, ejo bazotwara uwundi, hirya yejo bace bazira wewe bati uyu mutipe kumengo yaratubonye ganani, wa munsi twatwara naka umutipe yaratubonye reka tumutware. Voilà, umwicanyi yishe naka na wowe ntashobora kugutinya, arashobora kukwica. Rero igihugu c'u Burundi murumva yuko gisigaye ciziziwe n'abakiri makers, abantu bica abantu banyuruza abantu kandi ntibamenyekane no kumenyekana. Ubu imiryango yirigwa irarira
atawiyaha. Narababwiye nti turavye nabi ibi bintu bikaguma bigenda ku murindi biriko, tuzohava dusanga abantu bapfuye 72 babaye bake kubapfa kino gihe. Narababwiye nti mu gihe abantu babuze ababo 72 ibikomere bagize ku mitima bitari bwakire, ubu bariko baratonekwa n'abandi, bariko baratonekwa n'aba bakiri makers, aho babatwara babo kumwe kwirindwi na kabiri nyene, bakazopfana intontu baguma biyumvira ngo nakazogaruka kandi atakiriho baza baramuhejeje. Ibi ndabivuze uku ndazi neza yuko abantu bamwe bamwe bagize ikigwanisho ca politiki ivyabaye 72, ndazi neza yuko baca biraburanirwa. Mugabo nuko nyene bimeze, twaza ngo bariko bagarukira abapfuye 72, bagarukira gateka k'imiryango yabuze 72, akaba aribo basubira kubahekura. Ibi bintu n'akamaramaza. Noneho murumva yuko tudafatanya amaboko abarundi twese ngo ibi bintu tubivire hasi, ubuhimbiri tubuvire hasi. Uno munsi batwaye naka, ejo sinzi uwundi bazotwara. Mu gihe hari ubuhimbiri nk'ubu, ninde yoza n'umutahe wiwe? Ninde yoza n'umutahe wiwe? Ibintu rero nivyo bicafuza igihugu c'u Burundi, bakavuga bati kirimwo ubwicanyi, inzego za leta nabo ngoya ngo hari amahoro n'umutekano. Iki hoba hari abicanyi ku rwego nkuru ntibigere bafatwa, ntibigere bakurikiranwa imbere y'ubutungane, ntihigere haba amatohoza kugira ngo bamenyekane. N'imodokari bagiriyemwo bakavuga imparati yayo ariko ntibakurikiranwa. Nibaza ko rero Aroyize Baricako aka kantu yakihenzeko mu kuvuga yuko inzego za leta zitaba ziri muri ivyo bintu. Muri izo mvugo ziwe kandi uburorero subwo gusa, Evariste Ndayishimiye yagiriza abantu ivyaha bikomeye, ariko abarundi gushika ubu ntibarumva amazina y'abagirizwa canke amajambo yerekana ko bashobora gushengezwa imbere y'ubutungane. Iki kintu rero cuko abanyagihugu babugwa irengero buri munsi, bapfa buri munsi, iki ni icaha gikomeye kiri muri vya vyaha 12. Ahubwo iki nico gicumuro ca mbere kibi kiranga ubutegetsi bubi. Igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu, igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu, kwica abanyagihugu urongoye canke bagutoye, nico gicumuro ca mbere gitera umuvumo ubutegetsi n'ababuserukira. Ico gicumuro gitera iki? Murumva ko ico gicumuro ca mbere kibi kiza n'umuvumo kandi kigacafuza n'abaserukira ubutegetsi. Ubu abaserukira ubutegetsi mu bisati bicanke biriya ubu bariko baracibwa mu makungu. Voilà. Bamwe barafatiwe ibihano kubera ibinyene byo guhungabanya agateka kazina muntu. Ubu ishirahamwe CNDH riheruka gukorogwa mu kibanza ryari rifise citeka ca A rishirwa muri B. Kubera iki? Kubera aya mabi ariko araba ku banyagihugu ryo ririhorera, nta matohoza, urumva ivyo biraba kakaba kamizwe n'ingoma. None woguma muri ico kibanza biciye hehe gute? Iyi myaka isirimwo hariho ubuhinga bwo guhanahana amakuru bunyaruka ku buryo kunyegeza ubwicanyi bwabereye muri Cendajuru bitagishoboka. Ntibigishoboka. Cendajuru murahazi, umegore muri Cankuzo. Kwica burongoye niyo nzira ngufi yo gusambura igihugu. None abantu b'Imana, igihugu c'u Burundi mwumva kiko kirasamburwa n'abandi. Nta muntu arusha umuntu ariko arazimanganya ubuzima bwa bene gihugu. Uwo niwe muntu wa mbere ariko aragisambura.
ubu rero dusabye abarundi bose kwigwanira bavyanke umuntu yigwanire n'abari kumwe mwigwana. None wewe botwara umuntu ari kumwe n'abantu 10 barahagaranye bakamutwara ukemera bakamutwara agapfa akanyika. Ejo ni wewe cyo gituma ubu tuvuga tuti duhaguruke twese twigwanire mu makarite ntibase kurutwara umuntu. Voilà, naka kamo ndangirijeko. Abarundi tutibayeko turahera turashira nk'ifu y'imijira. Ibi bintu ngomba mvuge ntubifate minenego. Ukabona imodokari double cabine ifise ibiyo bitabona. Eka mbere n'indi modokari yose ifise ibiyo bitabona. Ishobora kuba ari voiture, ishobora kuba ari jeep, ugire amakenga. Kuko bazira muri mwene izo modokari nyene. Nta muntu aheza ngo abone ibiriko birabera indani y'iyo modokari mu gihe ifise ibiyo bitabona. Focus bamukura ibururi bamutwaye muri mwene iyo modokari nyene. Abaki abantu bambaye umwambaro w'igipolisi ntibamutwaye mwijoro, bamutwaye ku murango riva. Uwo wundi muntu yo kwaduka mu gisagara akazana imodokari ya leta akayihagarika mwibarabara n'abapolisi bambaye umwambaro w'igipolisi. Mana yanje tukavuga yuko araba Tanzania, araba Nyarwanda, araba Ganda, araba Kongomani, araba Kenya baje kugira ivyo bintu, biyambika umwambaro w'igipolisi c'u Burundi n'imodokari y'u Burundi. Ivyo bintu vyoshoboka? Ubwa kabiri, wirinde kugenda uri wenyene toto moja mwibarabara. Ugendere muri groupe y'abantu uri mwibarabara, ugendere hafi y'abantu kuko uri kuragenda wenyene barakuyora, nta muntu numwe amenya n'irengero ryawe. Ariko uri mu bandi ubiroroshe, ntihabura n'ufotora canke akamenya umwe muri abo bakoze ico kibi canke bakamenya iyo modoka. Ikigira gatatu, mwirinde abantu babahamagara ku matelefone mutazi. Mwirinde naho wohamagarwa n'umuntu muzinanye kuri telefone, iyo nimero yereka bimuhira canke uyereka abagenzi canke usiga ubabwiye uti ngiye kubonana na naka, inimero yampamagaje niyi. Barashobora no guca ku muntu kanaka muzinanye bati muturonderere, naho ukagenda uhashitse bagaca bakuyora. Irinde kuja ku marandevu y'ukubonana n'abantu, cane ku bantu musanzwe mutamenyeranye. Niwagenda naho gira gafenti ujane n'uwundi muntu mumere nk'abatari kumwe, mugabo wewe azoba ariko araraba ingene ibintu biriko biragenda, ntiyerekane ko muri kumwe, kuko uwo naho bo gutwara niwe azoba ari inkuru avuga ati ibintu vyagenze uku. Kugira upime yuko abo bantu koko arabakuronderera ineza, niyo bagutelefona bakubwira ati dusange ngaha, urababwira uti okay, ego ndaje nje nambaye uku, uca uhindura ugende wambaye ukundi, canke ubanza utuma umuntu aja aho hantu ahicishe nk'uwo batazi, akurabire yuko hari ineza iri aho hantu. Akenshi uko niko batega abantu batwara bakagenda mazima yongo. Muri kino gihe ibintu bitaradadanuka, mugendane amakenga. Icakane ari naco canyuma, ukabona abantu baguteye amakenga bagufashe, koma induru, tabaza, itabarize. Abantu bashwa baduke barabe ivyo ari vyo, naho bazogutwara bazogira bati abantu batubonye bagabo, bizoba vyoroshe n'ingene ushobora gutabarizwa. Ibi bintu bine ndababwiye tukabikora, tuzoba turabayeho. Igihe rero kizogera dutabagwe. Imana nibahezagire mwese,
reka twibananize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Umuntu atababazwa n'amaraso y'abarundi ariko araseseka kino gihe, uwo ntataniye n'abariko barakora ibi bintu. Uwo reka mvuge ko abifisemwo inyungu.